nico gihe cyo gukangura abasinziriye, cyo gukangura ishengero, nico gihe cyo gushikana ubutumwa ahantu butaragera. Umuvugishwa w'ikinyoma ntuzumwemerere, ariko aravuga ngo ubutumwa bwarakwiye isi yose, ngo igisigaye ngo ni nzamba ivuga. Ngo ubwo si ubutumwa, no mu ishengero twaratewe havugirwa ubutumwa bw'ikinyoma, mu makohari, mu bicaniro, mu gihe cy'amateraniro ayo twita miga, hakavugwa ikinyoma abantu bakabyizera. Ivyo rero Yesu Kristo yahagurutse kugira ngo byose abihindure bisha, kandi yaburiye benshi banka kumva. Ngira ko nimburi hariho abagiye kubigiramwo, Imana ibakumbire. Mwagiye mwumva Imana ivuga ku by'amasezerano, abantu bagaharira bakabahaririza ngo ibyo sibyo, ngo nibyo abantu beretswe, ngo nibyo benenda. Abo bantu bari mu mirongo y'uburake bw'Imana, abashatse kuvuguruza n'abavuguruje ijambo ry'Imana, abavuguruje umugambi w'Imana. Rero ibyo mwumvishe iby'Imana yavuze ku gihugu cy'u Burundi nibyo bigiye gusohora. Ni ukuri Imana yaratoranije igihugu cy'u Burundi ngo kize kiyibere indogoba, kize kiyishikanire ibyo igomba ku buri muntu wese ari ngaha kuri iyi si ahantu hose. Rero ubutumwa bwiza ntiburahaguruka, ntiburavugwa. Satani yagiye aragoreka abantu, arabinjiza mu madini, ashinga amadini hirya no hino, arabahenderamwo, ayakoreramwo ibitangaza, abantu arabazana, arababatiza mu ndimi, bavuga mu ndimi, bizeye ko ari Imana ibavugisha, bakora ibi, basengera abantu bagakira, bibaza ngo barimo ubushobozi bw'Imana, ariko n'ubwa Satani. Bakora ibintu bitandukanye, barerekwa bigasohora, bagahanura bigasohora, bakibwira ngo ni ububasha bw'Imana. Ndiko ndavuga aho hirya mu yandi madini, no mw'iri dini, no mw'iri shengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo byarinjiyemwo. Satani araza arabatiza abantu mu ndimi, bavuga mu ndimi, abandi abaha ibintu by'ingabire, barasenga abantu bagakira, bagahanura bigasohora, bakerekwa bigasohora, bakaca bibwira ngo ni ubushobozi bw'Imana buri muri bo. Benshi babatirijwe kuba abasatani, baravuga mu ndimi. Ibi biri mu bicaniro, biri mu makorari, biri mu ishengero, ariko abantu bibwira ngo bari kumwe n'Imana. Ivyo tuzobigarako tubivuge uko neza, uzovyumva ko atari ivyiyumvirwa by'umuntu, ariko ari ivy'umwami w'abami Yesu Kristo. Imana idufashe, byose tuzobibona. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabatahije mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Uyu mugiye kumviriza ni Mwoneso wo mu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo, ryinjirira mu masengero ya Pentecote. Ngiyo tuvuze ngo ishengero rya Pentecote, ngo sivyo na gatoya, kuko ngo nta shengero rya Pentecote rihari. Ni ukuvuga ngiyo tuvuze yuko ngo ari ishengero rya Pentecote, tuba tuvuze yuko Pentecote ari Yesu Kristo, ariryo ryapfuye, ariryo ryabambwe, ariryo ryapfuye, ariryo ryazutse, kariryo ryacunguye abantu. Ngo ariko hari ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ryinjirira mu masengero ya Pentecote. Iki kintu kizogora kwakira abantu benshi bibwire bati none
kariyo mvugo twakoresha. None kuva kera ko tutari bwumve umuntu aza avuga ibyo. Bene data, ndabacire ku mayange ngo Yesu Kristo abaherezi hari ibintu bari barigishije ishengero, abantu babigumamwo babigenderamwo, ngo ariko Imana igihe yageze gishitse, Yesu Kristo araza, amaze kuza ahindura byinshi mu byo abantu bari bafashe nk'ukuri kandi ari kinyoma. Imana iduhezagire kandi iduhane umugisha. Rero iyi mvugo si yanje, nanje ntabyo narinzi. Imana rero imbere y'uko inzamba ivuga umwami w'abami Yesu Kristo, hari ibyo agiye kuzana bisha, bibe bisha mu matwi y'abantu, kuko hari ibyo abantu bazi yuko ari ukuri kandi ari kinyoma. Hari ibyo abantu bizeye ko ari ukuri kandi ari kinyoma. Ikinyoma iyo kivuzwe n'abantu benshi gihinduka ukuri. Ukuri iyo kuvuzwe n'abantu bake guhinduka ikinyoma. Ibyo tuzobiraba neza. Niyo mvugo rero nahawe, niyo mvugo ni byinshi bigiye guhinduka, si mw'iyi mvugo gusa y'ishengero, no mu Kirundi kivugwa ngaha mu Burundi, byinshi Imana ije kubihindura ibigire bisha, kuko umubwiriza ategerezwa gutunganya ibyo mu rugo rwiwe bikagenda neza. Nuko rero wari uwo mwidondoro. Nta shengero rya Pantekote ririho, hari ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ryinjirira mu masengero ya Pantekote. Ngira ibyo birasobanutse. Nuko rero nje kugira ngo bene data ndabashikirize ibyashatse kunyica. Imana yonyene yaragombye kumfuta mu gitabo cy'ubugingo. Satani wenyene yaragombye kunyica. Ibyo byose bimpanira ko mbura icyo ndeka n'icyo nkora, ariko nshira mu biganza by'Imana, ndemera ati Imana nzovuga, kuko Imana ibi yagira impore by'ukuri. Yashitse ubwenge ku gihe, byari ibintu bigoye ivuga, byari ibintu bigoye isobanura, byari ibintu sinovuga ngo byari ibintu kuko ntituranabivuga, ni ibintu bihambaye, ni ihishurirwa rikomeye ibizotuma, ariko imbere yaho natinya kubivuga, narabona yuko ngiye kubivuga ubuzima bwanje bushobora kuja mu kaga, ntagira ubwoba, nkaraba ati ibi ndabivuze no kwicwa, no tegwa amabuye, no cibwa mw'ishengero, nkagenda numye. Ariko Imana iraza irambarira ijambo, niryo ryatumye rero mpaguruka kugira ngo mvuge mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Haleluya. Rero beneda, ibyo nje gushikiriza ni ibintu birebire. Imana yangiriye ubuntu, umwami w'abami Yesu Kristo angirira ubuntu, yajanye nanje mu bintu bitandukanye bikomeye, aranyishurira ibintu byinshi, amayeri yose abaho y'abadayimoni, aranyishurira ibintu byinshi cyane, aranyigisha Bibiliya byose, ibintu jewe nanje nkavuga ati none bino bintu nzobivuga he, kuko narikengera nkaraba ati kuko ni kuko atabyigisha bajya bari imbere
kuko atabibwira abapasitori, kuko atabibwira abungere, kuko atabibwira abantu basizwe imbere bahagarara imbere y'amashengero. Nanje rero nkabigumana, ariko n'ivyo vyiyumviro ntivyatesha Yesu Kristo. Yagumaza akampishurira agombye ko hari ico mvuga, yibura nk'iyerekwa rijanye n'ico ashaka kwaho hantu bamenya. Ariko ikibabaje, abenshi cane baraboshwe mu buryo bw'inkwemu, abenshi cane baratswe ibintu vyo gutahura ivy'Imana, baratswe ibintu vyo kumenya ivy'Imana, bumva ivyo Satani ko ashaka ko bumva, ntibumva ivyo Imana ko ishaka ko bumva. Abo tuzobashikako, tuzobavuga, kandi baragowe, kandi ntibyaturutse ku Mana. Imana idufashe cyane. Rero Yesu aranyishyura byinshi, aranyigisha Bibiliya, ibyo abantu bise amayobera byo muri Bibiliya, aramwishyurira byinshi ku bijyanye na Bibiliya. Bene da mwirinde Bibiliya ntisobanurwa n'ubwenge bw'abana b'abantu. Woyaye benshi bagiye bigisha ikinyoma, ariko bakumva ko bigishije ukuri, ariko yari amayeri ya Satani. Aba bantu nibabyumva bakaca bihana bagapfukama, bazoharigwa. Nubwo hari abo benshi babwiye ubutumwa bagapfira mw'ivyo bintu byo kutizera, bagapfira mw'ico kinyoma. Hanyuma bapfuye, iyo umaze gupfa ukava mu mubiri, niho uca ubona yuko bya bindi wise ukuri ko ari ikinyoma, bya bindi witaka ari ikinyoma kari ukuri. Abantu rero babibona bamaze kuva mu mubiri, bitagishoboka ko bagaruka ngo bace bugufi bakurikire ukuri. Rero umwami w'abami Yesu Kristo aranyigisha byinshi, amishurira byinshi. Bibiliya arayimishurira, ni byinshi cyane yagiye amishurira. Bene data, ibyo rero abantu bagiye barababwira ati mu Uburundi bwaratoranijwe n'Imana, ni Isirayeli ya kabiri. Abasataniste bakaca baza kubigoreka, hari n'abandi Imana yabitumye bakaca baza kubabaza ati dusobanure ni Isirayeli ya kabiri gute? Ariko nabo ubwabo kuko bataciye baja gusenga ngo babaze Imana, bakaca batanga inyishu zivuye mu vyiyumviro vyabo. Ariko injewe inyishu nakubariye yuko inyishu kiremwa muntu yibaza mw'iyobokamana, ivyo yavuze karamayobera, umwami w'abami Yesu Kristo yarabimpaye. Nico gihe cyo gukangura abasinziriye, cyo gukangura ishengero, nico gihe cyo gushikana ubutumwa ahantu butaragera. Umuvugishwa w'ikinyoma ntuzumwemerere, ariko aravuga ngo ubutumwa bwarakwiye isi yose, ngo igisigaye ngo ni nzamba ivuga. Ngo ubwo si ubutumwa, no mu ishengero twaratewe havugirwa ubutumwa bw'ikinyoma, mu makohari, mu bicaniro, mu gihe cy'amateraniro ayo twita miga, hakavugwa ikinyoma abantu bakabyizera. Ivyo rero Yesu Kristo yahagurutse kugira ngo byose abihindure bisha, kandi yaburiye benshi banka kumva. Ngira ko nimburi hariho abagiye kubigiramwo, Imana ibakumbire. Mwagiye mwumva Imana ivuga ku by'amasezerano, abantu bagaharira bakabahaririza ngo ibyo sibyo, ngo nibyo abantu beretswe, ngo nibyo benenda. Abo bantu bari mu mirongo y'uburake bw'Imana, abashatse kuvuguruza n'abavuguruje ijambo ry'Imana, abavuguruje umugambi w'Imana. Rero ibyo mwumvishe iby'Imana yavuze ku gihugu cy'Uburundi nibyo bigiye gusohora. Ni ukuri Imana yaratoranije igihugu cy'Uburundi ngo kize kiyibere indogoba, kize kiyishikanire ibyo igomba ku buri muntu wese ari ngaha kuri iyi si ahantu hose. Rero ubutumwa bwiza
ntiburahaguruka, ntiburavugwa. Satani yagiye aragoreka abantu, arabinjiza mu madini, ashinga amadini hirya no hino, arabahenderamwo, ayakoreramwo ibitangaza, abantu arabazana, arababatiza mu ndimi, bavuga mu ndimi, bizeye ko ari Imana ibavugisha, basengera abantu bagakira, bibaza ngo barimwo ubushobozi bw'Imana, ariko n'ubwa Satani. Bakora ibintu bitandukanye, barerekwa bigasohora, bagahanura bigasohora, bakibwira ngo ni ububasha bw'Imana. Ndiko ndavuga aho hirya mu yandi madini, no mw'iri dini, no mw'iri shengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo, vyarinjiyemwo. Satani araza arabatiza abantu mu ndimi, bavuga mu ndimi, abandi abaha ibintu by'ingabire, barasenga abantu bagakira, bagahanura bigasohora, bakerekwa bigasohora, bakaca bibwira ngo ni ubushobozi bw'Imana buri muri bo. Benshi babatirije kuba abasatani, baravuga mu ndimi. Ibi biri mu bicaniro, biri mu makorale, biri mu ishengero, ariko abantu bibwira ngo bari kumwe n'Imana. Ivyo tuzobigarako tubivuge uko neza, uzovyumva ko atari ivyiyumvirwa vy'umuntu, ariko ari ivy'umwami w'abami Yesu Kristo. Imana idufashe, byose tuzobibona. Rero imbere yuko ubutumwa bwiza buhaguruka, hari ikizobanza kubaho. Ico naco tuzokivuga, kuko nzovuga byose ntaciye ku ruhande, ntabogamye cyangwa ngo mpengeke ngo cyangwa ngo ngire iki, byose neza, kuko nashatse kubizira. Rero byagenze gute? Nshimye guhera ku ntahe, wumve basi imvahe n'injahe. Rero umunsi umwe nabonye imirima, mu nyuma rero mbona imirima myinshi irimye, mbona imirima myinshi irimye, harimo n'imirima igenda icanga hirya no hino itarimye. Iyo mirima rero mbona hagize nk'imyaka n'imyaniko atamvura yagwa, hari nko mu bugaragwa, haciye igihe kirekire. Iyo mirima yaririmye, nta byari nyene, ukabona n'ibintu by'ibinombe nyene, yakubiswe n'izuba nyene, mwiyerekwa uca ubibona, ukabona ko haciye igihe kirekire, imyaka n'imyaniko, imvura itagwayo. Rero mw'iyo mirima ndayitegereza, hanyuma rero ndabwirwa ngo iryo ni ishengero, iryo ni ishengero ryumvise ubutumwa bwiza, ariko muri ryo nta bugingo burimwo, nta mpwemu yera arimwo. Ati kurya ubonye irimye iyo mirima, ni ukuvuga barumvishe ijambo ry'Imana, barumvishe ngo yuko hazobaho inzamba y'akabanga, barumvishe yuko umuhero w'isi uzobaho, barumvise byose, ariko nta bugingo buri muri bo. Imana idufashe. Hatirya nayo mirimo itarimye, n'abantu bari mu byaha, n'abantu nta jambo ry'Imana riri muri bo, bibereye mu byaha. Rero muri ako kanya mw'iryo yerekwa, niho naca mbona hururutse inkota zibiri, inkota zirezire, mbona zururutse ziva mu ijuru ari zibiri, zururutse rero zihangaye hondi aho nari mwiyerekwa, imwe ija mu kiganza cy'iburyo,
iyindi mu kiganza cy'ibubamfu. Mbona rero mpawe ubushobozi, icya mbona ndagurutse, nkabona nguruka, ibyo bitarambako nkabona ndiko nguruka, nkabona murikirwa n'ukwezi, nkabona inyenyeri zimurikira, nkabona mw'ijoro nkabona murikirwa n'inyenyeri, nkabona n'ukwezi kuramurikira. Iyo ntera nja kariyo bitera bija, hageze ku murango nkabona bigenda bimurikira. Aha naho nari ndiko ndavuga ubutumwa, ngira ubutumwa abantu. Rero nico gihe rero icya mbona mpawe izo nkota, icya mbona ninjiye mu bushobozi, icya mbona ndagurutse. Iyo mirima rero yari ahantu haruguru yaho hatezwe n'imisozi. Ca ndaguruka ndagenda, mbona ngenda natiriye umusozi, ngeze hejuru y'uwo musozi ica ndamanuka nka kurya nyene kw'indege imanuka gahoro gahoro, ca ndashika ndawupfukamako. Ni ibintu nariko ndakoreshwa, ica ndacumita mw'uwo musozi. Izo nkota zirinjira, zimaze kwinjira ica ndazishikurana ubushobozi, ndazishikuranye ubushobozi. Ubwo bushobozi ntibwari ubwanje, ca mbona hacitse iriba ry'amazi, mbona hacitse nyene imbizi y'amazi ikomeye. Ca mbona rero y'amazi abaye menshi, arasendanishije. Mbona rero y'amazi aragiye no muri ya mirima. Mbona rero iyo mirima nkibona yari irimye nka kuryo k'umuntu yorima umurima ariko ntazashiramwo urubibe ruboneka. Ica mbona rero mpindukiye njyewe, icantangaje naciye nsanga hariho uwo ntabonye yaje agenda aracamwo imigazo ku buryo umurima aho uri hose ushikirwa. Agenda araca imyaba, abandi bayita imyaba, murabona mu mwonga umurenzo uba ukikujwe n'impande zine z'imigazo. Naho uwo muntu nyene uwo ntabonye yaciye aza ya mirima yose, mbona amazi ariko aratemba ari meza aca mw'iyo mirima. Ca ndasobanurirwa ivyo ari vyo, ndabwirwa ku vy'izo nkota, ndazibarirwa. Ati ibi ni ibintu Imana yashize muri wowe, n'amajambo y'Imana yashize muri wowe, n'ihishurirwa Imana yaguhaye. Abazovyumvira bose uku ubonye aya mazi, si amazi asanzwe, ni ubushobozi buzomanuka mu bantu buvuye mw'ijuru. Ni ubushobozi bwa mpwemu yera, ni ukumenya no gutahura Imana yasezeranye kizosuka mu biki gihe c'iherezo kugira ngo bagwane n'ubushobozi bw'umwijima bwaje bwitwaje Kristo, bwaje bwitwaje ijambo ry'Imana, bwaje bwitwaje ivugishwa, bwaje bwitwaje ubuhanuzi, bwaje bwitwaje ubwenge n'amayeri akomeye ahambaye. Bazoca bahabwa ubushobozi abazovyumvira bose. Niko ubonye ino mirima yose iciye ihembuka. Ati hari n'ibyo nyene Imana izomanura muri bo, kurya umurimyi adashobora guteragira atabonye imvura, niko n'Imana idashobora kumanura ibintu vyayo mu mitima y'abantu barimwo ibizira, mu mitima y'abantu biyanduje, mu mitima y'abantu biyandurishije ukunywa ibizira, mu mitima y'abantu biyandurishije kwambara ibizira no kwimwesha ibizira. Mu mitima ntishobora, ariko abazovyumva bose Imana igiye kubahindura abandi bantu, ibatume mu mahanga,
ibatume bagende bayikorere, kugira ngo rya jambo Daniyeli yavuga ngo abazoba barashikanye benshi ku kugororoka ngabo bazokwakaka nko mw'itazaniro ry'ijuru, ngo bazokwakaka nk'inyenyeri, bazoca baronka mw'izo ngabirano. Imana idufashe. Nuko rero mu kanya hari icaciye kiza kugira ngo kigomorore, ngo kugira ngo amazi ati ntumbero ivyo byose ndabibwirwa ivyo ari byo, ariko Imana izohangana navyo, biragowe kandi bizohaguruka, ariko inkota y'Imana izobirasa, inkota y'Imana izobikeba itababariye. Kandi ivyo bintu Yesu yavuga ngo abazobica, abazobagwanya bazovuga ngo bagiriye neza Imana, ariko Yesu aravuga ati mpore ntaco uzogenda uvuge, ndi kumwe nawe intambwe ku yindi, umunota ku yundi, isegonde ku yindi. Imana ikiranyibutsa aho abadayimoni bari bampagurukiye, irabinyereka. Iyo ni ntahe ndende, abadayimoni burya baratoranijwe, barabibona. Abadayimoni Imana yaraguhaye ibintu barabibona. Abadayimoni barenze uko mwebwe mubibwira. Satani arenze uko mwe mumwibwira. Afise impwemu yo kudetekta, afise impwemu yo gutahura ati uyu muntu n'uyu, afise impwemu yo kumenya no gutahura ivyo abantu bagenda bikirimbisha ngo honyora Satani. Hari n'ivyaha mukora muriko muratuka Satani bikandikwa, ivyo byose nk'uko nababwiye, ivyo bintu bizohaguruka, ariko Imana izobigwanya. Rero Umwami Yesu Kristo amaze kubimishurira abazoshaka ubusobanuro bw'imirima birimwo byinshi cyane. Yesu Kristo yagiye abyigisha ko imizabibu, agenda yigisha kuri byinshi mu Bikorinto, arabiha Pawulo arabyigisha ko mu Bikorinto ba mbere umurongo wa 3 ku murongo w'9 uzogenda ubirebe, mu Baheburayo 6 uzogenda urebe ivy'imirima. Nawe nyene yaravyivugiye ivy'imirima, Yesu aravyivugira cyane. Imirima rero uyibonye n'ishengero. Burya beneda, Imana idutabare. Abantu benshi bagira mu mugararizo w'Imana, ariko navyo bazi ko bariko baraja mw'ijuru, ariko bariko baraja muri Gehenomu. Ivyo byose tuzobiraba. Imana idutabare, dufashe. Rero abadayimoni Satani arabimenya, amaze kubimenya mu mutima wanje nacitse intege kubw'amahishurirwa Imana igenda irampa, kuko nabona ati none ishengero n'ivyo bagiramwo n'ivyo rudandaza rwabo, ariko bariko baribwira ko bariko baraja mw'ijuru. Izo nyambaro nizo zambara abavuga butumwa, nizo zambara abapasitori, mugabo bariko baribwira ko bariko baraja mw'ijuru. Barakomeje kuririmba, barakomeje gusenga, barakomeje kuvuga ubutumwa. Satani araza arababatiza bagira kuba biwe, barakomeje. Ivyo byose tuzobisobanura. None jewe nzobicahe? Bazovuga ko navangiwe. Satani amaze kubibona ko nacitse intege, ko ninjiye mu mugararizo w'Imana, niho yacahagurutsa igitero gikomeye, ariko Imana irakingwanira ataco nzi. Mbona uwumpamagaye ndi mu nzozi, arampamagara ati mbega ninde yagutwaye iyo mu mwonga? Ninde? Mbega wewe urazi abadayimoni basutswe kubwawe? Umviriza, uwanzaniye ubutumwa ntiyashoboye kubaharura, yavuze ngo hasutswe abadayimoni indiri. Ati kandi Satani yabahaye ingero kuza kukwica, yamuhaye ingero. Iyo ngero rero ndayibwirwa, ni ingero ikomeye mu bwami bwa Satani, ni grade rihambaye.
ariko jewe sinabishyize ku mutima. Umutima nari wushize kwihishurirwa, nari nabaye nk'ahantu ho mu mbombane, nibwira ingene abantu bibwira ko bariko baraja mu ijuru, nkaguma ndavyibaza ingene abantu bibwira ingene bariko barahanurirwa n'ibinyoma bya Satani. Avuga ati jewe ningena nkabivuga bazonyita uwamvangiye, bazonsohora mu ishengero. Ivyo byose iyo ntambara, ariko Yesu arahagarara arangwanirira. Hanyuma rero ndabivuze kubera bijya navuze byikungene natinya ko abantu bazonyica, ariko icyo mbona ko Imana itugwanirira intambara. Abadayimoni bateye ubwoba, woba kwereka wocika ivutu, woca uhagarika ibyo ukora byose, ariko ibyo Imana ntishobora kubigukorera, kuko kugira ngo iguha ayo mahishurirwa hari irindi bango ry'uburyo bw'inkwemu Imana iba yaragushizemwo. Hari ahandi hantu uba waraduganywe mu buryo bw'inkwemu umutima wawe, hari ahandi hantu ububoshwe. Aleluya. Kumwe indirimbo ivuga ngo nzirikiye ahera cyane, yewe umutima wawe uba ari ahandi hantu. Yesu Kristo arabinyereka. Haragera igihe rero ndavuga ati okay, nubu rero ngira nzoje kubivuga mu maodiyo akurikira, niho uzoca uvyumva. Iyi ni odiyo y'igice ca mbere, kandi ntuzugire ngo ni ibintu vya kera. Ibi ndiho nabivuga mu kwezi kwa11 umwaka w'2025. Imana idufashe cyane, ntimuze mwibwire ngo ni ibintu vya kera. Imana impagurukije ubu, irambwira ngo haguruka genda uvuge. None wewe ushaka kuzogenda kubwira ubutumwa imivyimba y'abantu kutari kuravuga? Imana yabwiye ati genda ubwire umugororotsi, ubabwire abanyumiye ko bagiye kumererwa neza. Ariko ikibabaje, hariho abibwira ko bumiye kuri Yesu Kristo, atari byo. Hariho abibwira ko bari kuri Yesu Kristo, bubakiye kuri Yesu Kristo, atari byo. Ivyo bigiye kugaragara. Harambwira ati genda ubwire umunyabyaha kagira apfe. Mugende mwumvirize ivyo ndiko ndavuga, mwitonze cyane, mwitonze harimo ubugingo. Rero muri odiyo ikurikira muca mwumva ibikurikira ingene vyagiye biragenda. Umwami w'abami Yesu Kristo abahezagire kandi abahe ukumenya no kumutahura. Amen. Isi cyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Ku bari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abahezagire. Ijwi tusemerera.